Marita, we ni wamamagaye kuri telefone umbwira ati ana ndamurungitse aha naha genda uca umufata ku ngufu. Sindakumvise neza uvuze ko Ana. Umukobwa wanje. Urumva urubahuka Ana. Ukanavuga Ana n'ijwi ryawe neza utekanye. Ariso rugira. Mbwira subira mumbwira ivyo uje kumbwira. Ana wamukoze iki? Mbwira Ana wamukoze iki? Sindakurekura. Ncango ndawutabure. Ana wamukoze iki? Sinko ndabaza. Marita ndekura. Ninde kwa hiyo diri? Onye kubera ko nanguye kwitahura. Utangwe kungira nk'ikirofu. Mukaca ngaho mukabeshera nyoko wawe. Yarega ni muga nibye Imana yishurira mu ndoto. Hari umunsi n'umwe bwarota ibyo bintu kandi bigaca byongera bigahurira. Nta womenye nyine impamvu byabaye. Ubu ndiko ari kubwira ukindugiriza amajambo undugiriza kubera ubonye ntanguye kwitahura. Ngo mama ngo baragufashe ku ngufu. Powa, reka tubeho. Ibi ni biki? Izi si za muzika wa muntu yafata ku ngufu. Ndabisanze mu cyumba wanje. Sinakubwiye ukamaririza. Hamukacuza ngaho ukanyibwirisha ko atavyo urimo. Ana nukuri kw'Imana. Imana niyo mucamanza mu mwanya. Ivyo bintu ndabiziko. Nizo muzu je nanizo nari ko ziri muri nonzo. Navyuzi. Indaba ngaha mwinonza atari wewe. Ariko navyo narinze. Sinko mbona ukuntu zashitse muri nonzo. Kandi ikindi naco mu kwinjira je nakubonye ko atazogeze usana ndiko ndimvira ukuntu zuba zashitse mu nzu. Kubera nancanga. Ako urabona ndikijuju. Oya tabwenge fise. Ba uzokomeza kunyigira kinzoka gushika ryari. Nabonze ikintu kimwe. Ngaha munsi y'ijuru nta banga rikunda kuhaba. Ngomba kubwira ko ibintu byawe byose nabimenye. Kumbe muja ngaho nana muratekana imitwe. Nanje nja ngaho ndiyumvira Marita nabi ngo Marita ni wabiri inyuma, Marita ni washaka kunkorera ikibi. Kumbe ushaka kunkorera ikibi wanyawe turana ku gitanda. Kuki mezuko? Kuki ufise umutima umezuko? Wari twa ntazo bimenya. Ariko se habaye kumona wanyuze mu kazi. Je nakoze iki? Nkuko nabikubwiye ntabanga rikiri hagati yawe nana. Ibintu byanyu byose nabimenye. Mugarika mubwira. Mu mabanga bikika ngaha ku isi. Ibanga ginda ntiribanga. Yawe byose nana nabimenye. Nabimenye. Karoli. Iyo uri kurasangira umugore naiva. Vraiment. Ntasoni bigutera.
nabyumviye neza yiva ariko arimutukana kafise inda yawe kandi yana ntiyabihakanye nca ndanabona yana ariko aradaho hari umukobwa adaho adafise inda byose ndabizi amabanga yanyu yose yagiye hanze ahubwo nkeneye kumenya ibyo bintu nyene umuzana anakubanga hamuhira kwiyumvira ko je nzovyakira gute wumva ko bizohererahe erega uza ku mugabo w'ubwenge ntiwari kumuzana mu nzu yanje ahubwo ari kugenda ukamupangira kuko uyimupangira aho sinagupfa numenye n'ikintu na kimwe none ari muri sa wari umuzanye kumwegereza kugira kubyarira umwana avukire mu biganza bya se wiwe Ana riri ko namubona ahantu hose ko ndamurondera urupangu rwose namubona ntamuga yarari ngaha hanze mu kanya ntunagiye ahubwo mbwira ntiwoba muciye umutera ubwoba agaca agenda je nenga ndamaze mu makuru kurambura ko je niko birara sinavyumva neza umukobwa aciyaje je nashaka ndamubone kugira ndamubaze ivyo ndi kurambira ko je ibintu usanze mu cumba umbwira je siniko ndabisobanukirwa nashaka ndabimwibarize neza numva ivyo ari byo cyangwa muteye ubwoba nibuze ngo wamubonye ngo adavanga ibiki n'ibiki ariko umwanya wose ndamubona ndabimubaza Bit. Meze gute ko mbona warakaye? None neka gushapura gute? Nta muntu numwe afise wo kunyumva kwinosi. Nawe we nogize ngo ndiko ndabwira uruwo kuguma usubiza ivyumviro byanje nyuma gusa. Nimwe nakubwira heraha. Sinabikubwiye. Ngo mama ngo uramubeshera ngo iki n'ibiki. Ubu rero tuvugana. Sanze impuzu z'urya muntu yamfashe ku nguvu. Ndazisanga muri chambre yanje. Sa? Umeze gute ko mumagara byihute bari kibazo? Kibazo nishobora nawe ngira urabibona. Ngashaka kumenya uburyo impuzu zawe ziba mu rugo rwanje. Impuzu zanje? Sinibona gutabura impuzu zanje ushatse kuvuga? Kumubigire nkaho umenga nta kintu kimwotse. Byibuka. Byiyumvira za kubyibuka. Bacumbwira ngo zashiseho gute. Ubu rero ubu numva no kwisubira ahubwo kwa Karoli nkigira nkiberayo urundu. Nitwenga nyene umva bisekeye. Ahura hananutse muhira mwibarabara washapuye nisura wayikunje uje kumbwira ibya mama wawe kandi ngaha ninkunda kubaza uzopanika kugeza ryari uzotumwanya kugeza ryari ibyo bintu bizokurusha mu mutwe kugeza ryari kugeza isaha nta n'umwanya nje ukimpa nta mwanya ukindonkera yani wafashe umwanya ushira muri business zawe zo kugenda urondera abagufasha ku nguvu wabonye amahuzu ubure umotse ngo mama nzoba kwa Karoli kuko ari wama amahoro ndazo nyirukana nk'umushambara Marita vuga neza tobora impuzu zanje iki umuntu twambarana ivyo bintu nibiki n'impuzu zanje je zoba ngaha gute wo vyumviriye
ukuntu wifata rero ugira ngo nta n'ikintu na kimwe ubiziko uriko urabitahura oya si wanyibwiriye ko wafashe ku ngufu umukobwa wanje hano ari ku kazi kari akazi mbwira naziya muzure ko zaje ngaho kubera akazi ndavyumva bimbwira nuranahura ako je muranibaza sometimes ko muri no misi ushobora kuba waratakaje ubwenge kubera ko sinumva ukuntu wewe ubwawe ushobora kunkoresha ibintu mu nyuma nkazo ukabihakana ubu naho uzanye ibintu by'impuzu ngo abantu twambarana ibiki impuzu ngo mu cumba kwana uracanganyikiye mu mutwe ubu sigaye mbona nk'umusazi rero nk'umuntu adakwije neza niko sigaye mbona uzi impamvu ndakubona nk'umusazi warabyiguze ubiha umutima wawe wose ubiha ubuzima bwawe bwose ku buryo n'umwanya ushobora kuraba nawe ukanasara bya nyabyo hari umwanya ukindaho nkirajewe hari umwanya namutonye basi wo kuyaga ibyanje nawe mu rukundo rwanje nawe ufise si ukwirukana ibya mama afate ku nguvu ibiki n'ibiki naza kwa Karori kukuraba ntuzosubire kuza kundaba ngaha nibereho nyonezerewe soko ndakubwira mbeko iki nikunda iki canje umva atari ikibazo iki umwanya w'inkundo zawe gusa iva ubu ndahagaritse kuza kukuganyira reka nkora ibyo wanje kandi mutosubire kuzuraza ana wampevye biki n'ibiki kuko nabonye ko utitaye ibintu byanje none ngomba nkunda nawe kubwira ndakumva sirihanga aya nta kibazo ariko jewe ubwenge bwanjye ndabwizeye neza kubukora Marita urabizi neza uranzi jewe sindi umwana muto mbwizo kuri nimba hari ikintu uri kurategura kandi urabizi sino kuvamo ariko para ugumunkina uza unyagiriza ibintu je ntazi uzi ikintu nangoye kubona nangoye kubona ko ibintu byose ari ubyihetse kw'inyuma ukazi wanje wanye gishoro nziza ku byose uvyihakana ari uvyihishije inyuma ko sinumva ukuntu wombwira ngo ibintu akazi imindi ukabihakana ngo sakazi mbwira guti impuzu zawe zoshika mu cumba kwa ushaka kwiba basukamije iki ku buzima bwanje je amafuti nyina narayihojeje ndicara ndatuza namenye ko gukora ikibazo cyo bimaze none guti ushaka kubishiramo ku nguvu nimba ivyo uri kuravuga ari vyo koko impuzu zanje nakoreye mu cyaha ziri mu cumba kwa navyo sindavyizeye nimba ari vyo ukuri kwanje nuko zijya munsi sije nazizanye kandi uranzi neza jewe Stevie nakoze ikintu sindacihakana cyane cyane kuri wewe kuko we turazinanye rero izi mpuzu sije nazizanye hano uzi n'ikindi Marita kubana yaduharira nta kintu byo kungura gusa dukoresha ubwenge bwacu nimba koko ivyo uvuze ari vyo atari uri nyuma y'ibi bintu cyangwa atari wazanye izi mpuzu naje ubwanje akaba atari jiwe nazizanye ninde mundi muntu yabazanye izi mpuzu hano ashobora kuba hari undi muntu wa gatatu kuko tutazi akataraboneka mu ntara yacu nziza ya Rumonge. Mu ntara ya Rumonge haje ihoteli y'Agakura ati yitwa ngwiki yitwa Nibiturosa Hotel. Nibiturosa Hotel iherereye mu gisagara ca Rumonge muri quartier Swahili. Nyumviriza ndahakurangire uvuye mu gisagara ca Bujumbura ukagenda ukagera ku bariyeri y'polisi uca wigira imbere gato nko ku metero 500 mu kuboko kw'ibubamfu ucubona ibarabara ipave ridugaho riri kwicapa canditse ko Nibiturosa Hotel. Uvuye mu ntara z'amajepfo naho nko muri Makamba ukagira mu gisagara ca Rumonge
ukigira imbere gato nko ku metero 500 ugaca ubona akabarabara k'ipave mu kuboko kw'iburyo kari ku ico capa niba Turosa Hotel ugaca uduga gatoya ugaca ubona inzu iyadagirana nziza iteye igomwe ugaca usanga abaseriveri beza bakwakira bakagutembereza iyo nyubakwa eka bakagufata neza ukumva ni wararaye uhageze oya nta handi hantu ukwifuza kurara atari muri niba Turosa Hotel. gusa abazungu nabo baratubesha waziya montage bagiriwe narivyo ati ganye n'abazungu baradufise niyo hose ubwenge bwishije ubiravye ubona ari yo normal nyene umuntu je sinabona umuntu aguruka ndamubona mu bazungu baradufise kweli Chena urantangaza ukuntu ukunda kuraba filime z'abazungu azi ukuntu barundi bafise filime ziryosha ariko nizo barundi ndaziraba ni nk'uwo uriko akora nk'ifilime za Bell ukaba uri mu biki kwera umuntu zimanga n'ibindi amashira ndakumva biyari ibintu maze imisi ndiko ndiyumvira urabona Imana yaraduhetsagiye ufise amafaranga uburyo bw'uma bumeze neza mbere yuko nkubwira kino kintu ushaka kubaza ikibazo burya urankunda ndagukunda urabizi kandi nyene nta kintu kenshi nta kintu usaba ngo sindacemera urakoze bivuze ngo nimba unkunda ashobora kunkorera buri kimwe nakimwe nshoboye ntuko merci rero je nashaka kugusaba nukuri namba unkunda ndifuza yuko twakwimuka tukava muri iyi nzu twimuke kubera iki nukuri nubwo wese tubanga mu Burundi tukaba hanze y'igihugu nta kibazo gusa je ikintu numva nifuza nukwimuka nkava impande ya Marita ariko nyene Marita kubika guma gutera ubwoba ubu nyene hageze igihe wumva ko twota igihugu tugata inzu kubera Marita tugata ivyo dukora tukaza kurondera ubuzima bushasha kubera Marita jishambere ndi kumwe nawe nta kintu uzoba je ndahari Marita nta kintu yakugora je ndahari kubera icyo umenge byose nta kintu bikubwiye aho uri impumye ku buryo udashobora kubona ikintu kibi Marita ashobora kudukorera Marita uramuzi neza reka je ndabizi ko Marita atankunda ni gute ushobora kwicara nkaryama nzi neza ko Marita ariko ari degenja aho hantu sha wasabye byinshi ndabyemera ariko kuri ico sindi ready urabona iki gihugu tumaze kukimenyera dufise ibyo dukora dufise uburyo tubayeho ntitwoje gutanga ubuzima bushasha mu bindi bihugu ngo kubera gutinya umuntu je Marita ntabwo banteye kandi nawe were mu mutima ntabwo ntaca zo kugira je kuri ico sindi ready kukwemera wapi wihangane bure kugira ngo jere umutima wanje utuze nimba utarubizi kugira ngo subire kuryama numve ko sinziriye numva amahoro nuko tuva muri nonzo nta mafaranga ubuze naho wogenda ukagura muri quartier yose ushaka nta buryo bwo kuhagura ubuze nta mafaranga yo gufata indege ubuze nta mafaranga yo kutubeshaho hanze ubuze ahubwo je ikintu ndiko ndabona ushobora kuba udashaka umubwo kumusiga Marita none ugashaka kubyitiranya nako kazi kawe n'amafaranga uvuga ko ufise ngaho sinzi yo nimba amafaranga uvuga ari ubuzima bwanje ndabona uhindutse cyane kubera amahoro basi sivyo none bandanye byawe kuno bivuga wariye n'ubusere nta nico bikubwira ahubwo ngomba ndagana maze wakageza hagiye sinzi ko azigira ade urajora ariko ndafyira nabone nani ndatangaye ko ari ikindi kintu kizima aho urakoze kunyumvira ubusa ntabibona nigeze aruhuka none nubwo biruko ko
kuba yaciye yirasa ntabwo bizozana ikibazo mu muryango wanyu. oya nta kibazo ndibaza kubera ko umuntu yamaze gupfa nibaza ko batazomukurikirana cane reka twe mu muryango iwacu turi bake sinibaza ko rero nka n'undi muntu amukurikirana twe nyine twomukurikirana. Gusa jewe nubwo byose byaba nta musi n'umwe mu mutima wanjye byigeze binzamo yuko umubyeyi wawe ari yabikoze nubwo nari kubwira n'ibyo ahubwo shankuri burya nasanze uri mukuri ahubwo mbabariye kuba ntakwizeye sinigeze numva yuko ibyo uriko uravuga ari byo ndaja ngaho ndanka mama wanje ndamuziza ubusa n'ingene nari namwakiriye namubabariye ntakubesha urwanka ngo nari nsigaye ndamwanga ari rurerure. Entre karibu mahoro cyane neza yego iminsi myinshi cyane mwari muri muri si amahoro habonetse urupfu rw'umukobwa witwa Eliana kandi uwo mukobwa witwa Eliana umenga ni umugenzi w'umugore wawe twashaka rero yuko nimba hari ico mubizi ko mutubwire kugira ngo bitworohere amatohoza. gusa ni ibintu bisanzwe kubera ko nubwo byagaragara ko ari we abikora jewe urazi yuko nari ndamuzi ko ari umuntu mubi ariko mu mutima wanjye ntibyigira biza yuko ari we yabikoze. urazi mbere ikintu nakubwira jewe sinavuga ngo naragushavuriye bya danje uvyaha kubera ko nagutahura umwanya urimo. ikindi burya umuntu nyimba umuhanura akakwereka yuko atakwitayeho cyangwa atabyumva mureke. burya umuretse waca agenda akiruka mu byiwe mwisho abonye yuko abonye inyishu yabyo burya arabona ukuri aho kuri akumva yuko wamuhanura neza cyangwa wamuhanura nabi azogaruka. ariko mu gihe wamuretse mu gihe yashaka yuko umureka ukamureka nibyo byiza. nayo yakubwiye umureke ukamukomeza muca mujya mu ntambara. kuri ibyo jewe narakubabariye jewe uko wambwiye nabi nahita ndakubabarira kubera ko nabanze yuko atari we. nawe siwe kuko urumva ko bari basanzwe bafite ibintu bapfa na mama kandi mama nawe kuva kera urabizi ko atari umuntu mwiza rero numva turekane n'ibyo meze neza ariko ahubwo n'aya maguru yawe ajya aya yaraduze imisozi arakata amakaritiye yose ya Bujumbura. nivyo kuko Eliane turamuzi ariko sinavuga ko yari inshuti cyane gose ya hafi yari umugenzi bisanzwe yahoraza ngaha akaturamutsa rimwe na rimwe akongera akagenda ariko nta bucuti bwa cyane gose bwari buhari. rero ntacyo tubizi ko kuri ibyo bintu tubajije. Hama nta n'umwasi yoba yari afise muba muzi uwo baba bafitaniye ibibazo baba bafise ico bapfa. nabambeshe nkubwiye ko hari ikintu nzi kuri ibyo bintu nabambeshe pe. mu bisanzwe yafande ku byerekeye ibyo bintu uvuga by'umwasi hariho umwasi w'umuryango wacu dufise kandi twese duhuriyeko rero ku buryo bitaba bitangaje yuko uwo mwasi ashobora gutandukira no ku bagenzi bacu canke inshuti zacu. Mwoshobora kumubwira ni Marita. gusa nta kintu kindyoheye nko kubukubona kandi utwenze uryohewe ubu ugiye kubaho wishimye atabibazo ufise maze ugiye gutuza sibyo none nicyo kintu cyari kimpangayikishije conyene kukubona kandi uriko uratwenga imbere yanje mu gihe waza ngahe wabyimbye isura wabyimbye wamenga urirambuje kurwana na ba Putin. Marita niwe muntu nshobora gukeka bwa mbere rero murashobora gukora amatohoza amuhereye ngaho. Okay. Reka tubashimire reka tubandanye. sawa mugire amatohoza meza. Okay musigara. Okay. ariko wewe wabaye gute ivyo bintu uvuze urabifite icemezo
gutuza kwatira imbere y'umupolisi ngo ni Marita ni Marita. Wowe Marita mupfiki. Urazi ko ari Marita yabikoze? Urazi ko ijambo ryose uvuze imbere y'umupolisi uribazwa ko umwanya ari wose bagukenera akaza kubikubaza ukaza kuvyemanga. Gutuza kwemeza umupolisi ngango ni Marita yabigize. Wa mugore we sinzi ikintu upfa na Marita. Nenda bizi n'ubundi ko umupolisi nagenda uza gusigarura ntoka. Mugaje sinakoreka kubivuga kandi ndabizi neza. Twese turabizi ikibi cyuri muri Marita. None bitangaje ko ari wewe yamwicishije. Ubizi neza gute? None iyo uvuga ko atavyuzi uri kubaye ikivyo bindi kureka kuvyitamwo. Ndabizi. Mwari kumwe. Wa mugo. Urakwiga induru wewe. Ico upfa na Marita je nimuzobishire. Je ntavyonze. Mbega hoho aha abapolisi baza kumukuronderako. Bamenye gute yuko wowe ufitanye ubucuti na Eliane muzinaye? Umunsi rero bajya abantu baze bakankubita. Eliane akamfasha. Nase kuvyihera naco ndagenda gutanga ikirego kuri polisi. Rero bamaze kumbaza bamwe mu vyabona bumva nyine ategeza gutanga Eliane ko nawe yabibonye ko vyagenze. Ari mpamvu ntari ko ndakekeranya cyane yuko ashobora kuba ari Marita yamwicishije. Akaba yarungitse bajya abantu ngo baze kunyica akabona Eliane arantabaye bikamutera inzego ahubwo guca twara ubuzima bwiwe. Telefone Angeline. Turi imbere yo bici. Ay niyo wawe. Marita. Awonge. Niyo mpamvu ndabyumva gusa kimwe co ndishimye kandi cyane. shabu ndaruhutse ndaryama nkasinzira bimwe nokubwira. Ugiye kuba wishimye Lisa. Ngiye kuguha umwanya wama widoga ngo ndumva ngo nta mwanya umpa. Ariko nyine biba bibabaje. Ibaze umuntu ukunda wibaje ngo aje muyage. Ngo nasanze impuzu mu nzu yewe. Ahubwo numva no kuma ngaha nyine. Bamarana nk'umunsi wose. Sawa, wahejeje? Neza kunyarutsa kubirangira ngende gatunganya bijya bintu. Nuri wumva umeze neza. Meze neza. Gusa nawe mbona usigaye umeze neza. Dusatsi tw'abajene nyine yibaze. Nivyo washaka. Usigaye nera ubwo wagira ngo ama nawe wirigwe neza. Ya, ntabwo mwari kubinyemerera gusa naho warabaye mwiza wasubiye kuba umusore nyene wenda kwishimira. Nambara kijene nyine. Ozi mbona kubereye ibyo nivyo nashaka. Ubundi twebwe pasiteri ndankituye nyegeza mu ikoti. Yarishira. Ninaboneke. Aya n'amafaranga. Abayera na hari Yesu yarahezagiye. Karibu. Ana? Ni sawa? Ni sawa. Nje gutora impuzu zanje. Ahubwo bana abapolisi bajejwe ibintu by'amatohoza bavuye ngaha batubaza ibintu bijanye n'urupfu rwa Eliane bongera batubaza ahantu muba Marita nawe baciye bagenda. Hari ico muba mubizi ko mwe? Ariko ibyo nibaza ko byaheze atari ngombwa cyane kubera ko ibintu byose byagira Marita twarabitoreye inyishu. Twasanze Marita arengana. Uwo muntu witwa Eliane nawe ibyo yakora byose yabishira kuri Marita. Kandi ikindi naco Marita tumaze kumenya ukuri kwiwe uwo muntu yitwa Eliane yarapfuye na ico n'ikindi apfa yirashe nta n'umwe yigeze amwica. Rero niyo mpamvu nje gutora impuzu zanje ngo subire muhira kubera ko namenye ukuri nta mpamvu yo kuguma ndamuhunga. Akeneye umuntu amuba hafi mu wanje. None muba mwaramenye impamvu Eliane yakora ibyo byose kandi agashaka kubishira kuri mwe?
ubu ni ibintu bya famiye bya kure numva naje gusanga ari umutantine wanje ariko ni bo twarabitoreye inyishu. Okay, reka ndakuzanire ivarisi yawe. umva rero ngubwira mukobwa we ntimwibaze ngo ibintu byose mwakoze ngo wowe na nyoko bizokwijana uko haba namba kubera yuko ikintu cyose nzi neza icyaha cyabaye muhari n'ibyo muvuga ngo Eliane yarirashe ntawe ubizi kuko ntabyemeza neza mu bifitiye kandi abapolisi igihe ariko barakora amatohoza ndabizi neza umuntu agiye kwijana kwijana ni mama wawe ari ikindi nacyo utaruzi karere yaguhishije abapolisi bari mu nzira baje wanyu icyo mbona cyo wa mwana we nta mahirwe ufite yo kubana na nyoko kuko n'ubushobora guhecika muri usanga bamutwaye mu miba. Ana habaye iki ko wiruka? Birihutirwa cyane abapolisi bagiye gufata mama niko umugore wawe ambwiye.